Abarundi barayamaze ngo urugo rwiza ruragenderwa. Mukunze kubona ibihugu vyinshi vyo kw'isi bitanga urutonde buri mwaka rw'abaririmbyi, abagwizatunga, amazu meza meza ndetse n'ama universite n'ibindi vyashoboye kuba ivya mbere muri uwo mwaka. Ariko uyu munsi ndakuzaniye muri ivyo. Uyu munsi nakuzaniye ama Eglise agera kuri 10 mu gihugu cacu c'Uburundi afise abanywanyi benshi kandi asa neza. Mubane nanje kugira ushobore kumenya ayo ma Eglise agera kuri 10 nabazaniye. Imbere yo gutangura ushobora kugira subscribe kuri no YouTube yacu ni BWB yacu. Ushobora kugira partage canke share, ukagira like, mugatanga n'iciyumviro muri Commantaire. Je mugiye kubana nitwa Ngizi. Reka tutangure n'urutonde rwacu. Ku mwanya w'icumi turahasanga Eglise nziza cane iri hariya mu gisagara ca Bujumbura yitwa Eglise El Shaddai. Eglise El Shaddai ikaba ihereye mu Kabondo. Eglise El Shaddai ikaba ishobora kwinjirwamwo n'abasengerayo bagera ku 2500 barenga. Ikaba imaze imyaka irenga 20 yubatswe. Turagenda ku mwanya w'icenda. Ku mwanya w'icenda turahasanga Eglise izwi cane nka Eglise Methodiste do Gishingano. Eglise Methodiste do Gishingano ikaba iri hejuru y'igisagara ca Bujumbura. Iyo nayo ikaba ifise ubushobozi bwo kwinjiramwo abantu barenga 3000. Turagenda ku mwanya w'umunani. Ku mwanya w'umunani turahasanga Cathedrale Christ wa do Gitega, izwi cane nka Archidiocese do Gitega. Cathedrale do Christ wa do Gitega ikaba yubatswe 1959. Iyo diocese nyene ikaba ifise amaparuwasi arenga 53. Ikaba ifise abapadiri bagera ku 200 n'abarengako. Ukaba twibuka ko ifise amasengero arenga 150 hari muri diocese ya Gitega. Turagenda ku mwanya w'indwi. Ku mwanya w'indwi turahasanga Eglise iri muri quartier ya Canke izwi cane nka Eglise Evangile do Dizani. Benshi bakunda kwita ishengero ry'abagenzi. Ikaba iri mu gisagara ca Bujumbura muri quartier ya Kandi. Iyo nayo ikaba ishobora kwinjiramwo abantu barenga 3500. Turagenda ku mwanya wa gatandatu. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga Cathedrale Anglicane do Rumonge. Cathedrale Anglicane do Rumonge nayo ni imwe mu masengero meza cane iri mu ntara ya Rumonge. Ikaba ifise agaciro karenza imiliyoni 2 z'amadolari y'abanyamerika. Amahera yashoboye kubakishwamwo. Eglise Cathedrale Anglicane do Rumonge ikaba ifise ubushobozi bwo kwakira abantu barenga 4000. Turagenda ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turahasanga yizwi cane nka musi di Kongo. Benshi bahazi nko ku misozi Mweranda, aho benshi bakunda kuhakoranira mu gihe ca Bikira Mariya. Musi Gikungu ikaba ifise ahantu hashobora kuja abantu barenga 7000. Ikaba ifise naho ntatubakiye abantu bashobora gusengera. Nayo ikaba ari no mu
isengero abantu bashobora kujamo ari benshi kandi ifise ubwiza buhebuje mu gihugu c'u Burundi. Turagenda ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turahasanga Eglise izwi cane nka Eglise Zambere iri muri quartier ya Ngagara. Nayo akaba ari isengero ifise ubwiza buhebuje, ikaba igeretse. Isengero ikaba yubatswe ku buryo buhanitse, ikaba bivugwa ko yoba ifise agaciro k'amadolari agera ku miliyoni 3. Turagenda ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Eglise benshi bazi cane nka Eglise do Prochain. Eglise do Prochain ikaba iri mu Buyenzi. Iyo Eglise nayo ikaba ifise ububasha bwo kwakira abantu barenga 5,000 kuduga. Eglise do Prochain yuguruwe itariki 10 z'ukwicumi na kabiri 2019. Ikaba yatewe iteka n'umukuru w'igihugu. N'umukuru w'igihugu yahahoze yitwa Ngizi. Iyo sengero Eglise do Prochain ikaba izwi cyane mu gihugu c'u Burundi, ikaba ifise ubwiza buhebuje. Iyo sengero ikaba bivugwa ko ifise agaciro gashikana miliyoni 3 z'amadolari yubatsweko. Iyo sengero nka benshi muyibona ku mafoto murabona ko ifise sous forme ya stade. Akaba ari sengero icibibazi yubatse ku rwego rwo hejuru. Turagenda ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Eglise izwi cane mu gihugu c'u Burundi nka Eglise Pentecote do Kiremba. Eglise Pentecote do Kiremba ni isengero imwe mu masengero ari mu Burundi. Ushobora kubona bibaze yuko ariyo mu Burundi. Isengero yubatse ku buryo bwa kijambere. Isengero iyo hageze ku mugoroba uyiravye ushobora kwibaza ko ari Buraya. Isengero iri ku gaciro karenza miliyoni 3 z'amadolari yubatsweko. Iyo sengero ikaba imaze imyaka irenga 70. Iyo sengero ikaba iherereye i Bururi ku birometero 6 uvuye kuri centre Bururi. Tukaba tuzi ko iyo sengero ariyo ikukira ishure rizwi cane nka IGN, Université du Grand Lac. Turagenda ku mwanya wa mbere. Mwanya wa mbere turahasanga isengero izwi cane nka Cathédrale Regina Mundi. Isengero Cathédrale Regina Mundi ikaba iri Bujumbura muri commune Rohero. Ikaba yubatswe 1956. Yagiye kurangira 1958 niho yatangura gusengerwamo. Iyo sengero urumva ko ifise imaze imyaka irenga 70. Mwakoze kubana natwe, mukomeze kugira subscribe kuri no YouTube yacu maze zobane buri munsi. Je mwabanye nitwa BWB na YouTube yanyu ni BWB YACU. Mukomeze kugira subscribe, mugire share canke partage, mutange n'ivyiyumviro muri commentaire maze tuzobane ku munsi kwirikira. Ciao ciao.